Imana iraje gutabara abayo, Imana iraje gutabara abayo. Niyo mpamvu uwumva akirimwo areke gusamara. Kanura, isi tugezemo n'isi ya nyuma, isi yararangiye, nta kindi na kimwe mugitegereje. Uwutegereye umugeni, shishikara mwezwe, mushikare mutungane. Yesu araje ari ku rugi, araje guhoza amarira abihanganye. Yesu araje guhoza amarira abihanganye, abavuzwe bakihangana, abakubiswe bakihangana, abarenganijwe bakihangana, ababaje mu buryo bwose bakihangana. Yesu araje kubahoza amarira, Yesu araje kubahanagura amosozi, Yesu araje, haleluya, Yesu araje guhanagura amarira abarize, abariko bararira, barizwa naho isi igeze, barizwa n'abariko bararimbuka, bariko bararira, barizwa nuko bariko baratotezwa, bahogwa izina ry'Imana, abariko bararira, bahogwa, barenganywa, bibwa utwabo, batwagwa utwabo baruhiye, utwabo. Yesu araje. Yesu ataraza, urupfu rwoza, ntutunganye ivyo mu rugo rwawe. Sataraza, mukozi w'Imana, urupfu rwoza, ntutunganye ivyo mu rugo rwawe. Yesu ataraza, ewa musenzi, urupfu rwoza, ntutunganye ivyo mu rugo rwawe. Yesu ataraza, wa muhanuzi, urupfu rwoza, ntutunganye ivyo mu rugo rwawe. Bene data, Yesu ataraza, urupfu rwoza, tunganya ivyo mu rugo rwawe, tunganya ivyo mu mutima, tunganya ibidatunganye, harira mwene so. Yego, Yesu araje. Erega nubwo tuza gutora ishengero, ashoboye kuza kuri uyu munsi, ashaka kuza kuri wa mupapa we, ashaka kuza kuri wa mama we, ashaka kuza kuri wa nkumi n'imisore, ashaka kuza kuri wa mutama n'umutamakazi, ashoboye kuza. Mbega waruhiye iki? Wewe waruhiye iki? Waraduza imisozi, wararaye utariye, warisonzesheje, waraduza imisozi. Birababaje, harimwo abantu bagihawura imyaka, ngo je nakijwe muri 80 na kangahe, ngo muri 50 na kangahe, ngo muri 90 na kangahe, ariko utigeze uhinduka. Wowe waruhiye iki? Yesu aturengere cyane. Wowe waruhiye iki mwene data? Wowe waruhiye iki? Yesu aje akagusiga. Hari byinshi wihanganiye, hari ibintu byinshi wihanganiye, ariko akanyuma karakunaniye. Tunganya ibidatunganye, tunganya mu rugo rwawe, tunganya mu kibano cawe, tunganya hirya no hino, ariko kugira ngo uyu munsi uhagarare wemewe n'Imana, kuko uyu munsi urabona umunsi uriho, ariko ntuzi ivyejo. Umuririmbyi yarembye neza, arimba hano hanya akavuga ngo azogaruka vuba, kuko yabisezeranye natwe, agira garuke, azogaruka vuba, kuko yabisezeranye natwe, agira garuke. Uko yabisezeranye natwe,
ngo agira agaruke. Mwene data uwo waruhiye iki? Ujya munsi Yesu aje ntagutware. Ujya munsi Yesu aje ntagutware. Uwo waruhiye iki? Ko warukijijwe ugitanguye, ariko iherezo ryawe rimeze gute? Intango yawe yari nziza, ariko iherezo ryawe rimeze gute? Intango yawe yari nziza, ariko iherezo ryawe rimeze gute? Haguruka, haguruka utunganye ibidatunganye. Yesu Kristo aragutegereje. Yesu Kristo aragutegereje. Yesu Kristo aragutegereje. Niwe wategereje. Reka twumve ijambo ry'Imana muri Yesaya 41. Yesaya 41 turasoma ku murongo wa mbere. Ngo ibiteye ubwoba abatubaha Imana, nimucereze munyumvirize yemwe ababa ku kiyaga, amahanga niyubure asubire mu nkomezi sha, bigire hafi maze bahereko bavuge, twegerane tuburane. Ninde yavyukije uva iburasirazuba akama anesha uko ashinguye ikirenge, amugomoreye amahanga amuha kuganza abami, ayagomorera inkota yiwe, iyahindura nk'umukungugu, n'umuheto wiwe uyahindura nk'ibishingwe bikubebwa n'umuyaga. Arabatora agenda aja imbere atankomanzi, mbere ajana inzira ibirenge vyiwe bitigeze gucamo. Ninde yabikoze akabishitsa, ahamagaye abantu ukurunganwe rwabo guhagenda rukurikirana, uherereye ukwitanguriro. Nije uhoraho wa mbere n'uwiherezo, nije wenyene. Yesu Kristo aturengere cyane. Imana iri kwirabaza, iri kwiraburanya abantu bayo. Uyu munsi ntabwo iburanije abandi, ni wewe nanje. Mbega ikintu washinja Imana wavuga? Yesu aturengere. Ikintu washinja Imana ukayibwira ni giki? Wahagarara ukicara ukaburana nayo? Mwe data, nta jambo na rimwe dufite ryo kuza kuburana n'Imana, ahubwo reka duce bugufi twihane. Imana yarakuremye, iremye ijuru n'isi, ikugira uri umunsi, niwe yo ituma uryama igatuma uvyuka, kuko udakora ivyigomba, kuko abantu mwahindutse, kuko abantu mudakizwa, kuko abantu mutihana, kuko abantu mutagororoka, kuko abantu mubesha Imana, kuko abantu mwasuzuguye Imana. Kuki mwasuzuguye Imana? Imana irababaza, kuki muyisuzugura? Niki mwakora mutuma mubeshuza Imana? Niki mwakora ngo muharirize Imana? Yesu aturengere cyane.